nagomba ndababwire yuko abatabizi umutegetsi ntumutwenza, uramunezereza. Gutwenga ni vyizana. Bakunzi ba JCTV turabaramukije ku mpande zine z'isaho muri hose. Uyu n'umwanya w'ikiganiro, ni ikiganiro cahariwe bamwe twita aborosha imanza, bamwe mu rurimi rw'igifaransa bitwa abamoderateur. Uno munsi rero muri studio ya JCTV twatumiye umushinga ntahe NININAHAZWE Gilbert, asanzwe ari umumenyesha makuru ku radio y'igihugu, muvyeyi wa yandi maradio, nawe akaba ari umuhinga mu korosha ibiyago mu misi mikuru itandukanye ndetse no mu mamanza. Ego turakwakiriye mushinga ntahe Gilbert muri studio za JCTV. Murakoze kumpa ikaze hano muri studio za JCTV. Ni Gilbert NININAHAZWE, umumenyesha makuru ku nsamirizi na televiziyo vy'igihugu mu gisata c'ibiganiro ku murongo wa mbere. Nkaba nsanzwe ndumugabo yubatse, mfise abana 8 n'umukenyezi umwe. Ego mu mwaka wa 2004 niho mvuye kuba umurezi ku ishure ryisumbuye ry'Ibururi lycée Bururi, naje muri Radio Culture, uno munsi yitwa Indundi Radio Culture. Hanyuma ndahimenyereza amezi 3, maze kuhimenyereza amezi 3 baraheza barangomwa, barampa akazi kugeza mu 2011 aho nahavuye nimukira mu radio nkuru y'igihugu. Ego umuvyeyi wa yandi maradi. Ego cyane. Novuga nti ku ruhande rumwe ni impano, ariko nkaba naciye ngene ndayivomerera kuko kuva ndabitanguye mu mwaka wa 2004 mfatiye ku kuntu nari nsanzwe nkunda n'ibintu by'imico kama. Ndaheza rero haragera igihe ntangura kuja mu masabukuru y'ubushikiranganje bw'imico kama, nkaba umworosha. Ayo masabukuru rero baraheza barangomwa imyaka itari mike, ku buryo uko umwaka utashe uko isabukuru yaza naheza nkagenda nkabikora. Hanyuma ikindi naco nuko muri ico gihe naza ndakora na vya biteramo vy'abanyamuziki, kuko narakora n'ibiganiro vy'abanyamuziki, ibiteramo bita makaraoke. Mbere ivyo biteramo nkaba umworosha mbere, kuko ico gihe nanje nari nsanzwe nkunda kuririmba, ariko sinaririmba indirimbo nk'izi z'abaririmbyi, nari umuvyinyi kandi nkongera ngaheza nkanavuga amazina. Nuko no tangura kubamenyesha yuko ibiyago imanza atabari zimwe, no kuvuga bivana n'urubanza urwo arigwo. Rero reka mpere nko ku rubanza rw'ivyo nahereyemwo rw'abaririmbyi canke abanyakaranga bava mu ntara zitandukanye. Nkuko mwebwe mukoraniye hano murabona rero bano bahinga ndangakaranga benshi bahora bita abanyabugenegene, uno munsi rero bakaba bariko barategwa iteka bakitwa abanyakaranga. Murabona yuko baje bashajije, bafise ingoma bariko baratamba. Eka mbere hari n'indi migwi ndangakaranga iri kiragerageza kwerekana imvyino ziranga intara bakomokamwo. Ivyo byose turabona ko harimo abakenyezi, abigeme, turabona ko harimo n'abagendana ubumuga, kandi umwe wese bavuga ati iyivunitse imenya gucumbagira, kandi urabona ko batasigaye inyuma. Nuko rero kenshi rero nkaho ni mu gihe baba ari abantu, iyo ari ibirori vy'umunezero. Muri ico gihe rero harabamwo n'ibindi birori, ugasanga ni bimwe vy'abaririmbyi, bimwe by'abaririmbyi usanga bagira bita makaraoke. Muri ico gihe barashobora kuvuga uti uno munsi duhamagaye umuririmbyi Jean Pierre Nimbona, mukamuzi ko ari igihangange hano muri Afrika y'ubuseruko, mbere no mu makungu, mbere kandi tukaba tubona ari kumwe n'undi muririmbyi aje gushigikira igitaramo ciwe Jean bamwitango ni Big Fizo, ni Mugani Desire kubatamuzi. Hanyuma rero tukaba tubabwira yuko ahari abamenyesha makuru batandukanye, ugwaruka hariya turarubona, ntitwibagira kandi n'abakuze bari hariya namwebwe mu byo bahiro vyanyu. Nuko rero aho rero ni mu gihe wabubona ari abaririmbyi, ubona uti
n'abanyagihugu bari ngaha baje kurorera abarorerezi utegerezwa kujana nabo. Hariho nk'ibindi novuga uti hari gihe usanga ari urubanza rw'ubukwe. Aho rero ubanza kuraba mbega uri kumwe nabande. Muri ico gihe banyakubahwa mwaje mushajije mumeze neza mwambaye imishanana, turabona yuko runo rugo rwagendewe n'abashitsi. Muri kano kanya rero twashaka serugo aheze abakire uko kubazimana, turabona ko twabikoze nkuko yabitubwiye. Tugira amahoro n'urukundo mu bantu wabonye uko ari abantu urundi rubanza. Hanyuma hariho izindi imanza z'igihugu usanga dufate nko kwibuka nk'umuntu yagandaguwe nk'umukuru w'igihugu. Muri ico gihe z'iyamanza canke incungu ya demokrasi, incungu yo kwikukira, waranita yo kwikukira, muri ico gihe ubanza kuraba mbega imiryango yabuze uno munsi vyakira gute. Mpavangira nka bimwe vyaba baririmbyi bafise ibindi bariko bariyumvira, mbega abo vyagendanye, mbega ko hari nyene icubahiro umukuru w'igihugu cacu harya aye mpavasubira naduke. Aho rero ni hahandi uza kumenya uti ngira inyifati yihe. Nyene icubahiro umukuru w'igihugu cacu ciza c'u Burundi, namwebwe mwese mukoraniye hano mu vyubahiro vyanyu, twashaka mubidukundiye mu vyaguruke, hanyuma umukozi w'Imana adufashe kushira mu biganza igikorwa cose kiza kubera hano. Murakoze. Hanyuma kandi mudukundiye mubandanye muhagaze turirimbe ururimbo ruhayagiza igihugu cacu. Twagomba rero muvyagire banyakubahwa nyene icubahiro umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi, mubidukundiye. Ubwo muvuga ngo mubidukundiye kuko harimo rero bwa buhinga nakubwira nti iruhande y'ivyo ntiwaduka ngo nyene icubahiro umukuru w'igihugu cacu ngo ubu rero ngo camwumviriza ngo urutonde rw'ingene ibintu bigira bigende. Oyaye, kuri ivyo nagomba ndakubwire yuko ni bimwe navuga nti bivana n'urubanza. Nukuvuga nimba turi mu rubanza rwo kwibuka warani ntayo kwikukira, turi kwibuka incungu ya demokrasi, muri ico gihe no hava ndamutwenza afatiye kuki, ahubwo dufashanya umubabaro, ariko kandi tugafashanya no guhoza ababuze ko tuba twabuze twese. Hanyuma ikindi naco nagomba ndababwire yuko abatabizi umutegetsi ntumutwenza, uramunezereza. Gutwenga ni vyizana. Rero muri ico gihe bivanye n'ivyo uri kurakora, kuko na karorero dufate aho habiha imanza ugasanga hatanguye defile, barashobora gutambuka kuri yangero mugere ugasanga harimo ababivuyemo bariko bariruka. Muri ico gihe urabona ko hari aho tuba turiko turaryosha urubanza turi babiri, ndashobora guhamagara nti mugenzanje ntindabira hariya rero hirya uriya yanabivuyemo nti ariko arikina matavu burya ntari karadefile. Aho rero gutwenga bivana n'umuntu ngene yazindutse. Nimba ashobora kuba ariko ariyumvira ibi canke biriya, arashobora gutwenga vyisangamo. Akajambo kanyuma nuko gusa ibijanye n'impano yo kuba umworosha ni impano umuntu aguma avomera. Nukuvuga urarondera ubushakashatsi, ukarondera ingene abandi bavyifatamo, mbega urubanza nuruhe, mbega amamuko yago nayahe, ako karere ruriko ruraberamwo ubufisa makuru yaho, abariko bararumara ubufisa makuru yabo. Hanyuma ikindi naco ugomba gushika kuki. Ivyo byose hanyuma hari ikindi abantu batamenya, ariko novuga nti nibanga ry'akazi, ariko kenshi barakunda kubona nambaye amarori nahatabari kuzuba, n'uburana ko ndayambaye. Nukuvuga yuko hajya haba hariho umuntu umwe ndiko ndaraba, nubwo abandi bose noba ndababona, mbafise umuntu umwe ndiko ndaraba ampa amategeko y'ingene urubanza bagwifuza, na cane cane mu baruteguye.
muri ico gihe rero ndafise uburyo ndamuraba arafise ivyo akora nkamenya ivyo ngira ndafise kwiyumvira hama ikindi naco kuba umworosha ntibisaba ko uguma uraba rujya rutonde gusa ubu muntu ufise impano yo kurema bishasha kuko urashobora kwera guzahari ugasanga nubwo bariko baravuga abamenyesha makuru bahagaze imbere y'uri karavuga abene gihugu ntibamubona canke ugasanga ahagaze nko kuri podium isa niyihengetse uramenya byose uragerageza uba ijisho ry'urubanza ego murakoze cyane kuba mwampaye kano karyo hano kuri JCTV hanyuma nkaba nibaza yuko kubijanye nuko norangiza no menyesha yuko ibijanye no kuba umworosha ataho bihuriye nuko umuntu aba yibaza ngo kubera n'umumenyesha makuru biroroha ahubwo kuba umumenyesha makuru bifasha kwagura ya mpano yo kuba umworosha ego ikiganiro twari twabateguriye cy'uyu mworosha naha kirangiriye kuri amajambo yiwe yo gushima tukaba tuzosubira guhura namwe mu kindi kiganiro aho tuzoba twabarondereye wundi muhinga afise ibindi bintu ariko arakora muri kino gihugu cacu mu minsi iri imbere murakoze